kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuwa 11 Rusama niho isi yose yibuka urupfu rwiwe. Imyaka 42 yose iraheze Bob Marley yitavye Imana, ariko umuziki wiwe ntiwigeze uzimangana, bivuye cyane cyane ku butumwa burimwo. Ubutumwa bumwe bumwe bw'uwo muririmbyi rurangiranwa nibwo dushimikira ko mu kiganiro kw'isoko. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Bati haguruka mugwanira agateka kanyu. Abaririmbyi batari bake baguma basubiramwo indirimbo ziwe gushika ubu, haba mu biteramo canke ahandi. Umwanditsi akongera akaba umuririmbyi Robert Nesta Marley yarazwi cyane ku izina rya Bob Marley, yari afise ubutumwa budasanzwe. Innocent Muhozi, umumenyesha makuru akongera akaba umuyobozi w'imbonesha kure Renaissance, yarakurikiranye cyane ibijanye n'urugamba umwami w'umudiho wa reggae yarimwo. Yarigeze kuvuga ati twarageze aho mu buzima bwacu twari gufata inkoho cyangwa igitari. Ati twahise mu gitari, ariko urumva urugamba ni rwa rundi. Abantu bari ku rugamba, yari ku rugamba, mugabo urugamba rufise iteka kuko rwa rugamba ruvuga ko abantu bose ari bamwe, ko atakirengeye, atabwoko burengeye ubundi, atawukwiye gucinyiza abandi kubera yitwa ko afise amafaranga cyangwa ubushobozi bwa politike, ko agomba kuba ubutungane ntahe mu bihugu byose. Nivyo rero Bob Marley umuntu ashikira miliyoni amajana z'abantu ku isi mu muziki uryoshe cyane, utambika, urimo n'ibyo byiyumviro. No kuvuga ko umuntu yigishije cyane, yakanguye abantu benshi cyane, ubwo bakabakangura bajana mu nzira nziza, atari inzira yo kwicana, atari inzira y'urwanko, ari inzira yo kuvuga ati abantu turi bamwe, nta mwirabura, nta mwera, nta mu asiatique, twese turi abantu, turi nkuko babivuga ati turi abana baja Rastafari kuri babivuga. Ubutumwa buri mu muziki w'uwo yatumye ivyiyumviro vya Rastafari bikwiragira ku isi yose bushobora gufasha iki abategetsi b'u Burundi? Bagenzi bacu ba Radio Inzamba babajije n'ico kibazo Innocent Muhozi. Nibaza ko abategetsi, abayobora abandi bose bakwiye kumenya ko atari intungu abayoboye, atari ibikoresho byabo bagenda barahonyora ko kugira bashike iyo baja. Bamenye ko abo bantu wikimbere abantu ugiye kubayobora, ugiye kuyabera kugira bashikane heza kurushaho bari. Ntugiye kubakoresha kubagira ibikoresho kugira ushike ku byabo, ku byawe. Umuyobozi nyamuyobozi yibuka ko icatumye abo umuyobozi no kugira abajejwe kuyobora bamererwe neza gusumba, bisanzure, baba abantu bagira iteka bose atabakuyemo. Ishaka hamwe no kwitaho abandi ni bimwe mu vy'ugwaruka rw'abarundi bwo kwigira kuri Bob Marley kubwa Innocent Muhozi. Ishaka yo kuvuga ati naho ataco mfise, nta na kimwe, yarabaye umusuderi, araba duto dushobotse, nta mashuri yize, ariko ishaka n'umutima wo kwitaho abandi no gukora cyane, kuko burya buhinga afise ko yaririmba. Yari umukozi, abamuzi bakorana bavuga ati gukorana nawe ko ari uguhangayika cyane, kuko uko yakora cyane ko yashaka ko nabo bakora cyane. Cyo umuziki wiwe n'uno munsi wumvirije menga n'uno munsi subu imyaka 60-50 iheze. Uravye nk'indirimbo yavugije muri za 72 za Street Up, ukazumviriza uno munsi wogeraniza uno munsi n'izindi zagiye zirakurikira, harimo igikorwa kininiya cyane, harimo gukora cyane, kudapfa gukora ngo aho dupfe kugira uko. Indirimbo ziwe nico gituma wumvirije kuva ku ya mbere gushaka ku ya nyuma ubura iyo uhitamo. Iryo shaka rero ryo kuvuga ati ndafise umutima, ndafise umutwe, nditayeho abandi, ndazi ico nshaka gushika ko, nshaka kubaho mu iteka. Haba hasigaye yuko ukora, ukiga, ukumviriza, ugahanurwa, kuko barasoma cyane bariya abantu. Buriya bari barasta bose barasoma cyane, hari abasoma Bibiliya cyane, hari n'abasoma amakuru bagakurikira. Urabye amafoto yabo bibereye aho bicaye bariko baratera inkuru, asanga bafise ibimenyesha amakuru, Bibiliya yamiri hafi.
ubwenge ntawe bukurana, ushaka kugira ubwenge uraburondera kuko ubwenge nabwo si ikindi ni ukumva aho hantu uri, aho hagukikije, aho uba, sosiyete urimo, abantu, no kuraba ati niki comerera neza abantu twese. Ubwenge ni si ikindi nico. Ubwenge ni ugutegera ibyo urimo, ukamenya n'inzira nziza ufata kugira ibyo birimo ubivemo neza bidateye ingorane nyinshi. Nibaza ko rero icigwa nyamukuru nuko umuntu ataho kwihebura, naho iyo bari mu ngorane zimeze gute, nta kwihebura, ahubwo ni ukugumana ishaka, ugakora ibishoboka, ugakoresha umutwe ukiyumvira gushika utegure nk'inzira igushikara muri iryo teka wifuza, mugabo naryo yifuriza n'abandi. Akamaro ntangere kari mu muziki wa Bob Marley ni kumumenyesha amakuru akongera akaba umuyobozi wa televiziyo Renaissance Innocent Muhozi yatubwiye mu kiganiro kw'isoko tugarukirije ngaha. Turamushimiye twongera dushimira namwe mwese mwaduteze abiri. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko.